imifuko y'isima ya Buseko igera ku 315 ifise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 12 n'ibihumbi 127 n'amafaranga 500 y'amarundi niyo abanywanyi b'umuryango wa bene Samuragwa mu gihugu cose bashikirije komine Matongo yo mu ntara ya Butanyerera kuri uwa gatandatu igenekerezo rya mbere ntwarante umwaka wa 2025 mu kubaterera mu bwubako rw'ibiro vy'iyo komine shasha izobigeretse gatatu. Hambavu yaho bene Samuragwa baraterereye igiseke c'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi ikigo cirerero c'imfuvyi Mezokan kiri ku musozi Rukago komine ya Kera ya Gahombo. Ico kigo cegukira ababikira bene umugabekazi w'Ikana. Ivyo bikorwa vyatangujwe n'urugendo rutari ruto bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshinga mateka Geraze Daniel Ndabirabe asanzwe ari n'imvukira y'iyo komine ya Matongo abamanje gufasha no mu bikorwa rusangi mu kwegereza amabuye abafundi. Merasi Nimbona aseruka umuryango wa bene Samuragwa imbere y'amategeko yaribukije abaraho ivyo bagendera ko muri uwo muryango. Nagenda bamenyeshe ko nyene iteka nabege mvukira muri ngaha twege umuryango wa bene Samuragwa ugizwe n'ibintu bitatu bikuru. Twariyemeje kugendera irage rya sokuru wacu Petero Nkurunziza. Ikindi twiyemeje no gushigikiza ibikorwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ica gatatu dukomeza impetso ariyo Burundi bwacu. Hamwe n'ivyo rero mu gushigikiza ibikorwa sokuru wacu aho tugeze hose ntari twaciyemo zose twagiye turubaka amazu y'abageze mu zabukuru abafisa mikoro make abapfakazi ndetse bagiye turafasha n'amarerero y'imfuvyi sangwa Samuragwa. Ikindi twovuga mu bikorwa tugiye turakora kubera abene Samuragwa batagira ubwoko batagira n'umugambwe abene Samuragwa bahurikiyemwo imiryango yose uburebure n'ubugufi abene Samuragwa bagizwe n'imigambwe yose iri ku butegetsi n'itari ku butegetsi kugira ngo bubake igihugu ariko hajamwo mu muryango wacu hajamwo ukunda ashaka bende mugabuze wemera gukora ibikorwa nk'ivyo two turakora. Amajambo yasiga inyuma ariko uzana amaboko yawe tuyakoreshe ugeze hariya muhiri wanyu mushake mu yamamaza mushaka vyose mugo twakoze igihugu twakibumbye. Ivy'ubwoko iwacu si kibazo kuko twega hamubona twese turi mu bwo bita ubwoko turi mu bice yose nta numwe bakomira kiretse abo tuzanyemwo turamukuramwo nta gasho tumushiramwo tumigiza inyuma y'umuryango nta kindi nta gasho dufite twebwe. Hampande y'ivyo nyene iteka umuryango wa Samuragwa kubuvutse muri 2019 muri 2019 ubu waraye wibarutse ikibondo ari ryo shira hamwe gitwa Burundi bwiza kazoza keza kubera ko abene Samuragwa twakorera kumuka na bumenyi gusa byari dufite cadre legal byabaye ngomba ko dushiraho ishira hamwe gitwa Burundi bwiza kazoza keza ari ryo rifatanya bikorwa n'uwo muryango wa bene Samuragwa. Nta Samuragwa rero nta bene Samuragwa nta bene Burundi bwiza kazoza keza bose ni bamwe. Umukuru w'inama nshinga mateka y'u Burundi Geraze Daniel Ndabirabe akaba yamenyesheje abaraho ko Burundi bwaciye mu bihe bigoye ati c'Imana idushaka ko nuko tuba umuryango umwe uzira amoko acasaba bene Samuragwa kubera akarorero abandi mu kuba umwe. Mu bikorwa twiberemwe bumwe aha mu bimenye hari abantu bafise ishavu bafite ishavu Burundi bavuga ngo abarundi barunze ubumwe ico cyonyene kibatera ishavu bakaba jalu. Ubu arongoye umuryango wa Samuragwa yavuze ati twebwe turimwo amoko yose imigambwe yose niki ati ku buryo atabara dufise ati dufise ibara gusa rya Samuragwa. Umuryango nukuvuga rero ko Imana idushaka ko tuba umuryango umwe. Abo bandi nabo
bavuga amajambo, bandika amajambo, bafise impamvu zabo. Impamvu zabo twebwe zitaturaba. Abo rero mwamwima amatwi, duhereye kuri ba Samuragwa, mutwereka akarorero koko ko muri umwe umuryango wa Samuragwa. N'aba bose bari hano, abene gihugu bose bari hano, tubasabe baba akarorero kw'abandi, mubandanye mufatanye mu nda. Turazi neza yuko umutekano uhungabanye, atabikorwa nk'uko twabyumvise byinshi. Ibikorwa byinshi biriko birakorwa, nibimaze gukorwa twabyumvise byinshi, nabishasha twabyumvise. Mubandanye ibi bikorwa mubiteza imbere, kuko nibwo buryo bwo kuvyaza umutekano iterambere. Uyu muhamagaro mwihaye ni umuhamagaro w'Imana. Mubandanye mutera imbere, n'Imana nayo izobandanye ibafasha, izobandanye ibakingira. Izi ntererano mugenda mutanga, uku kwitaho bamwe n'abandi, uyu ni umuhamagaro w'Imana. Ntabwo ari ibikorwa vya Samuragwa cyangwa bya bene Samuragwa, ibi ni ibikorwa vy'Imana. Mwebwe muriko murakoreshwa gusa. Mumwe wese yiyumve, aba bene gihugu bari hano bumve ko ibikorwa murimwo nibikorwa bihezagiye. Niyo mpamvu ntukekeranye kuri uwo muhamagaro. Imana irafise uko ikora, Imana irafise aho icisha kugira ngo itange ijambo ryayo, kugira ngo itange ubutumwa bwayo. Mwebwe namwe umwe wese yitaba uwo muhamagaro. Tubibutse ko umuryango wa bene Samuragwa bari baherekejwe n'amashiramwe bafashanya, ayo nayo twovuga nk'ishiramwe Green World, Kashetere, ibitaro Tanganyika, ishirahamwe ry'ubwishingizi Bike Novi, Ajiko, ishure rya kaminuza EARI, ishiramwe Best Food Company, ishirahamwe Dukore Twiteze Imbere, n'ishirahamwe Soma Usubire ry'umugwizatunga azwi ku izina rya Ndori aho mu Kayanza, mbere baciye banamugendera. Radio television turagukunda cyane.